Zaburi y'umunani umurongo wa 4 tugeze ku murongo wa 6 uravuga ngo umuntu niki aho umwibuka cyangwa umwana w'umuntu aho umugendera. Hari hasigaye gato ukamunganya n'Imana, umwambika ubwiza n'icubahiro nk'igitsibo, wamuhaye kuganza ibikorwa by'amaboko yawe, wamuhaye gutwara ibintu byose ubishyira munsi y'ibirenge vyiwe. Abaroma igice c'8 umurongo wa 29. Abaroma 8:29 aravuga ngo kuko abo yamenye kera yabatoranije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo kugira ngo abe imfura muri bene se benshi. Yesu ashimwe cyane. Amen. Rero iyo ndiko ndavuga nti umuntu niki kugira ngo yitwararikwe muri ubwo buryo, biragoye yuko iki kibazo ucishura utishuye ibi bibazo bindi bibiri. Ikibazo cya mbere ni umuntu niki. Wafate ikibazo cyanje ni kubera iki umuntu yitwararitswe muri ubwo buryo. Biragoye yuko tuvuga impamvu umuntu yitwararitswe muri ubwo buryo tutazi icarico umuntu. Icya kabiri ntibikunda yuko dusobanura impamvu umuntu yitwararitswe tutazi icyo umuntu amaze. Yesu ashimwe cyane. Kumenya icarico umuntu no kumenya icyo amaze birashobora kuduha kumenya impamvu umuntu yitwararitswe muri ubwo buryo. Yesu ashimwe cyane. Amen. Umviriza, ubuzima bw'umuntu buhagaze mu kungene asobanura ibi bibazo bibiri. Ubuzima bwawe buzoba bumeze nk'uko wisobanura wowe nk'umwana w'umuntu, kandi ubuzima bwawe buzoba bumeze nk'uko wisobanura muco ukora. Yesu ashimwe cyane. Mu kwishura icyo urico no mu kwishura impamvu uriho nivyo bizotuma ubaho ubuzima ubayeho. Imana dufashe cyane. Amen. Muyindi vugo ninasobanura nabi, ninishura nabi ibi bibazo bibiri, muzobaho ubuzima bubi. Ninishura neza ibibazo bibiri, ubuzima bwanje buzoba bufise sense. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Hari igihe uhura n'abantu urazi muri abaporoti tumeze ukuntu twara developye uburyo bwo gukora ibintu n'ubwo kuvuga n'ubwo gusenga, mu buryo uhura n'abantu ugasanga umuntu ariko avuga ngo haleluya, eregura dufasha twebwe imisiba, twebwe imbwa zipfuye, twebwe umukungu. Umuntu agasenga anahinduye ijwi ukamengo yuko iryo jwi niryo riza kwerekana yuko ari umunyamuhemu. Rero ukamengo niryo riza kwerekana yuko ewana uyu rero aruzuye. Ariko ikibazo si ico, ikibazo nuko utazi uriwe. Imana dufashe cyane. Amen. Kutamenya ico urico uzokwiyita ivyo utari vyo nyene uravyumva. Amen. Rero kugira ngo tumenye umuntu bisaba yuko tumenya Imana. Ntushobora kumenya umuntu udashoboye kumenya Imana. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo umviriza, umuntu nkuko nene bivuze yitwararika ibintu vyo bivanye na valere abibonamo. Umuvyeyi wese yitwararika abana biwe, yitwararika uruvyaro rwiwe, yitwararika abana kuko azi yuko abo bana bafise ubugingo bwiwe. Siko biri? Impamvu witwararika abana uko bitwararika nuko uzi yuko abo bana bafise ubuzima bwawe, bafise ubugingo bwawe. Ico barico nico wewe wabahaye. Siko biri? Rero gashaka buriya sabana ubushaka kubungabunga icurico.
rero mu kukibungabunga ukibungabungira muri abo bana. Iyo umuvyeyi atitwararitse abana biwe nk'uko byari bikwiriye, uyu muvyeyi tumwita irresponsable, tumwita ikigaba, siko? Muribuka Samandari, babwiye ati bide Samandari wowe kubera iki ushobora kurya abana basinziriye? Samandari nawe ati nimba batambona ndababona. En fait, umuntu nk'uyu bamwita ikigaba, irresponsable, ntazi kwitwararika abana. Ariko en réalité iyo turiko turitwararika abana, turiko turitwararika twebwe muri abo bana, kuko icyo abo bana bari nicyo twebwe twabahaye, siko? Bafise ubuzima bwacu twabahaye. Okay? Rero nibuka undi mugabo yinjiye mu rupango rw'umubanyi wiwe, ayoragura uduswi twose twari mu rupango rw'umubanyi we amuraba, amwe ati shabite wowe kuri kurano hari utuntu uduswi twanje. Nawe aramubwira tumviriza, iyi nkokokazi yawe yatewe inda n'isake yanje. Rero harageze yuko abana bose baja kwasi. Je réclame la paternité. Umuresponsable. Abana baje hehe? Iyo imisore yacu n'aba bagabo bogize uwo mutima, ndakubwiye yuko ibibazo vyobaye bikeya mu bakobwa bacu. Ça je vous assure. Twagize ibibazo bikeya. Iyo wabuzi yuko mu vyakozwe n'intumwa, ivyakozwe n'intumwa igice ca 17 umurongo wa 28, ijambo ry'Imana mu Kirundi bakoresha ijambo rivuga ngo turi uruvyaro rwayo. Niryo jambo rikoreshwa mu Kirundi, turi uruvyaro rwayo. Ariko mu Gifaransa bakoresha irindi jambo bavuga ngo nous sommes de sa race. Turi abo mu bwoko bwayo. Mwene data, navuze nti kugira ngo dusobanure umuntu dukwiye kwanza kumenya Imana, kuko umuntu yavuye mu Mana. Udashoboye kumenya Imana ntushobora kwimenya uwuriwe. Impamvu twisobanura ukutariko nuko tutazi Imana. Twomenya Imana twokwisobanuye abo turibo. Imana dufasha cyane. Amen. Turi abo mu bwoko bw'Imana, twakomotse mu Mana. Umviriza, nimba hari impamvu yotuma Imana yitwararika umuntu muri ubwo buryo, nuko umuntu yavuye muri yo. Impamvu umuntu yitwararika umwana wiwe nuko bashaka kwiyitwararika biciye mu mwana wiwe. Rero impamvu Imana ikwitwararika nuko wavuye muri yo. Yesu ashimwe cyane. Amen. Imana, ubiriza, nibikunda yuko Imana ikwirengagiza, nibikunda yuko Imana igufata nkaho atacurico, igufata nkaho udahari kandi uhari, kubera yuko wavuye muri yo. Haleluya. Amen. Rimwe umugabo umwe abaza umugore we ati ngira neza, mbega aba bana nabi wanje? Umugabo ati gute wosha kumbaza ico kibazo? Bokameme muravyumva, iyo bose birabura basi. Aho kameme nka Joe na Claudine, nkabaza Claudine ico kibazo, kameme mucamva ati Christian hari ukungene zakoranye ko siko biri. Umugabo abaza umugore ati mbwira bimwe aba bana nabi wanje. Mugati wowe kubera kumbaza ico kibazo kweli? Umugabo ati ebana ejo mu ijoro ninjiye mu cyumba gutya sanga barapfukamye bariko bati data uri mu ijuru.
ngira neza. Ntiyumva yuko aba bana bafise uwundi se wabo. Reka ndakubwira iki kintu. Hirya y'umuvyeyi yatuvyaye mu mubiri, turafise uwundi muvyeyi twakomotseko. Jewe sindi uwa naka na naka. Jewe ndafise iyindi nkomoko irenze naka na naka. Imana dufashe cyane. Naka juste uburyo Imana yakoresheje shobore kuza muri iyi si, ariko inkomoko yanje si muri naka. Niyo mpamvu ushobora gukora nk'aba bana nk'aba ntihari uwundi data. Uyu data wo mu isi yabaye irresponsable, ariko hari uwundi data atari irresponsable. Uyu data ashobora kuba yarantaye, ariko data uriya ntiyigera nta. Uyu data wo mu mubiri hari ibintu adashoboye kumarira mu buzima, kuko nawe nyene hari ibyo adashobora kwimarira, ariko uyu data wo mu ijuru ntacyo munanira. Uyu data yaramaze kuva mu isi, yarapfuye. Nari mukeneye kubana nawe, ariko si hakiri. Ariko data wo mu ijuru yamaye ibihe bidashira. Mwene data, aho wakomotse ni kure cyane yabo ngabo wita yuko ari bo bavyeyi bawe. Ubwoko bwawe burenze cyane ubu bwoko buduteye ikibazo muri iki gihugu. Imana dufashe cyane. Amen. Wakomotse mu Mana. Yesu abwira umusamariyakazi muri Yohana igice cya 4, ambwira tumviriza rero. Imana ni mpemu. Mvugira ni Imana ni mpemu. Imana ni mpemu. Ivyo birahagije. Okay? Muri Genèse 2:7 itango kabiri umurongo w'indwi akavuga ngo Imana imuhumekeramwo impemu. Uyu muntu acaba ufise ubugingo. Bisobanura yuko umuntu si uyu mubiri. Umviriza ndakwereka ikintu kimwe. Umubiri Paulo awita mu Kirundi bakoresha insago, siko? Mu Gifaransa bakoresha ijambo tante. Insago na tante ni ibintu bibiri bitandukanye. Insago ishobora kuba ari n'iriya nzu ishobora kuba ari insago, siko? N'inzu ishobora kuba ari insago. Ce qui veut dire que mu Kirundi muri traduction ntibayihaye insobanuro nyayo, bari kwandika ihema kuko nico Kirundi. Urazi impamvu Paulo yashushanyije umubiri n'ihema? Yari ariko raha ishengero ry'Ikorinto igicapo c'Abisirayeli mu bugaragwa. Abisirayeli bamaze imyaka 40 mu bugaragwa baba mu mahema. Kubera iki babaye mu mahema pendant 40 ans? Kugira ngo bame bibuka yuko iwabo si mu bugaragwa, iwabo ni kindi gihugu Imana ibajanyemo. Paulo agaha icyo gicapo ishengero kugira ngo dutahure yuko iyi mibiri yacu ni insago n'amahema, impemu n'ubugingo bibamwo. Hari umunsi uyu mubiri uzohinduka ivu, twebwe dutaha iwacu. Niba wibaza yuko iwanyu ari muri uyo mubiri, ndakubwiye ni uzoregreta. Kuko nimba ufise imyaka 20 no munsi, nyuma y'iyindi myaka 20 isura yawe izoba yahindutse. Niba gira Imana gutripla, ho uzokwiyoberwa wowe ubwawe. Imana dufashe cyane. Iwacu simu iyi mibiri ni insago. Ibi nivyo biduha kumenya ico Bibiri ivuga ku muntu. Umuntu umviriza, Bibiri ivuga muri Ecclesiastes 12:7 havuga ngo umubiri ugasubira mu ivu aho wavuye, umushaha w'umuntu ugasubira ku Mana aho wavuye.
Yesu ashimwe cyane. Amen. Ndabisubiremo mvuga muri ubu buryo. Wewe uri uwo mu bwoko bw'Imana. Wewe wavuye mu Mana. Wewe uri mpemu ifise ubugingo iba mu mubiri. Wowe nturi umubiri ubamwo impemu n'ubugingo. No, wowe uri impemu ifise ubugingo iba mu mubiri. Amen. Ibi bintu utabitahuye uzokwisobanura uko utariko. Imana dufashe cyane. Reka ndakubwira, ntacyo bitwaye aho wavukiye, ntacyo bitwaye uburyo wavutse, ntacyo bitwaye uko abantu bakuvuga, amazina abantu bakwita, ntacyo bitwaye ibyo ufise cyangwa udafise, ntacyo bitwaye ayo wize cyangwa utize, ntacyo bitwaye aho ukora cyangwa udakora, ntacyo bitwaye ibi bintu bifatika. Agaciro kawe gahagaze ku curico apana ku byo ufise. Niwidefinisa, niwisobanura bihwanye n'ibintu, ibintu birahera, ibintu birarengana. Ariko niwamenya aho wakomotse uzokwimenya uburiwe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amen. Hariho ijambo riri muri Zaburi ya 82 umurongo wa 6. Iri ni ijambo mumbabarire nihanganira abantu bayisobanura uko bashaka. Okay? Havuga ngo ndababwiye nti muri Imana. Ni muri minuscule. Okay? Kandi ndababwiye nti muri uruvyaro rwisumba vyose. Iri jambo uko abantu bariko baragerageza kurisobanura uno munsi, abantu bariko baragerageza gufatira ijambo gushaka kwihindura imana zisengwa canke bisenge bonyene. Imana dufashe cyane. Gushaka kwihindura aba extraterrestre. Ariko reka ndakubwire, iri jambo urisomye muri context yaryo rivuga cyane ikintu gitandukanye n'ico. Kuko wamaze kumenya aho wavuye, iri jambo ritujana muri responsabilité rero. Kubera iki umuntu ariho. Imana dufashe cyane. Amen. Nimbuzi yuko wavuye mu Mana, umenye yuko ufise kamere y'Imana, wowe uri mpemu ifise ubugingo iba mu mubiri. Okay? Ariko ivyo nibisobanura yuko ukwiye gusengwa. Kubera yuko Imana yabwiye Mose, numviriza, ndakugize Imana imbere ya Farao. Ivyo ntivyasobanuraga yuko abanyegiputa na Farao bakwiye gusenga Mose. Vyariko biragaragaza responsabilité Mose afise kuri Egiputa. Imana dufashe cyane. Amen. Rero ibi bitujana ku kibazo cya kabiri, kubera iki umuntu yaremwe, kubera ikuriho. Umaze kumenya aho wavuye, ukwiye kumenya n'impamvu waje. Yesu ashimwe cyane. Amen. Itangurira igice cya 26, 27, 28 imirongo turayizi. Imana avuga ngo tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe, aganze amafi yo mu kiyaga, ibiguruka mu kirere, ivyo ibikoko byo mu ishamba. Aravuga byose. Hanyuma ageze ku gice c'8 kuri 28 aravuga ngo mugwire murondoke kugira ngo mugire gute, muganze isi. Muganze isi. Isi ije munsi y'ububasha bwanyu. Mu gice cya kabiri umurongo wa 10, umurongo wa 15 aravuga ngo uhoraho abashyira muri iryo tongo kugira ngo bagire gute, barikorere, baritunganye, qu'ils prennent soin, bitwararike. Mu yindi vugo, itongo rimeregwe neza ku gabo.
Imana dufashe cyane. Amen. Ibi rero biransubije aho twatanguriye. Igice cy'umunani Zaburi y'umunani umurongo wa gatandatu w'indwi w'umunani n'uw'icyenda. Uwa gatandatu avuga ngo wamuhaye kuganza ibikorwa by'amaboko yawe, wamuhaye gutwara ibintu byose ubishyira munsi y'ibirenge vyiwe. Intama zose n'inka n'ibikoko byo mu ishyamba navyo n'ibiguruka mu kirere n'ifi zo mu kiyaga n'ikintu cyose gica mu nzira zo mu biyaga. Umurongo w'icyenda, uhoraho mwami wacu, erega izina ryawe ni ryiza. Yesu ashimwe cyane. Umviriza, uri kurasoma aya majambo yose atwereka impamvu Imana yaremye umuntu, ubona yuko ivyo umuntu yarajejwe gukora bifise conclusion imwe, finalité imwe. Iherezo ryavyo nuko uhoraho ahabwa icubahiro. Yesu ashimwe cyane. Impamvu uyu muntu yavuye mu Mana ariho nukugira ngo ivyo Imana yamuhamagariye gukora vyose biza guherahezwa bigarukana icubahiro ku Mana. Nimba icubahiro kitagaruka ku Mana, mu yindi mvugo uyu muntu yahushije intumbero. Kandi mumbabarire ndabivuge muri ubu buryo, ibikorwa vyiza vyose ntibisobanura yuko ari ku bw'icubahiro cy'Imana. Gusenga ntibisobanura yuko ari byo bihesha Imana icubahiro. Amashikanwa yawe sibyo bisobanura yuko Imana ihabwa icubahiro. Ukuvuga ubutumwa kwanje sibyo bisobanura yuko Imana ihabwa icubahiro. Uriza, ivyo dukora sibyo, ariko bivanye n'umutima utuma umuntu akora ivyo ariko arakora, bituma icubahiro kigaruka ku Mana, canke bigatuma umuntu yirira amasifa wenyene. Sifa uko wapi? Rero Imana yaremye uyu muntu, imukuye muri yo, imushira mu isi kugira ngo uyu muntu ayiserukire, abe umurepresenta wayo, ashobore kugaragaza Imana, ashobore kurepresenta Imana. Umviriza, uriho kugira ngo Imana igaragare mu isi. Yesu ariko arabwira abigishwa be uko basenga, bati nimwasenga muze mvuga ati ivyo ushaka bikoreke mu isi nk'uko bikoreka mu ijuru. Umviriza, ivyo ushaka mu ijuru birakoreka, nushake mu ijuru birakoreka, ariko ngaha mu isi yateguye jewe na wewe kugira ngo ivyo ashaka hano mu isi bikoreke biciye muri jewe na wewe. Nizo kwiyempoza jewe na wewe tutavyemeye. Imana dufashe cyane. Imana yaremye uyu muntu, imukuye muri yo, imushira mu isi kugira ngo uyu muntu ashobore kwiserukira, ashobore kwigaragaza hano mu isi, kugira ngo ivyo uyishaka bishobore gukoreka mu isi nk'uko bikoreka mu ijuru. Imana dufashe cyane. Urazi, iyumvire igihugu cy'u Burundi kirungitse umambasaderi muri Etats-Unis. Umambasaderi w'u Burundi muri Etats-Unis aragiye hariya, hanyuma agaca avuga ati bana, nabuze amafaranga yo kuri halwaye bana, abwira abanyamerika murashaka kuntabara gatoya. Bana bimeze nabi bana, murashaka kundepana bana, uno munsi ntibifashe neza muhira abana babirukanye Minerval. No. Igihugu cyarinze kirungika umurepresenta wacu mu kindi gihugu, kiba cyamaze kwisharja n'amabesoin yose y'uyu muntu. Nico ciga ukungena azobaho, nico ciga aho azoba, nico ciga ivyo azofungura, aho abana bazokwiga. Igihugu nico kibiteganya, kimurungitse aje kukirepresenta. Vyanse kuri we, mu yindi mvugo igicapo gisubira iwabo. Imana dufashe cyane.
baha responsabilité abantu ntibabitwararike. Njo batugani abo. Siko toca tuvuga. Nibaduha akazi ntibaduhembe. Siko twama twidoga. Imana yararungitse umuntu, yarizanye umuntu mu isi kugira ngo ayirepresente. Reka ndakubwire, nta kintu na kimwe ukeneye Imana itateguye. Birahari, tout ce que nous en avons besoin. Ivyo dukeneye vyose yaramaze kubitegura ku bwacu. Haleluya. Ijambo ry'Imana rabitwereka igihe yarema umuntu yamuteguriye ivyo akeneye vyose. Reka ndakubwire, ivyo wibaza yuko bidashoboka yaramaze gutegura inyishu yavyo. Ivyo wibaza yuko aramananiza yaramaze gubitorera inyishu. Ivyo wibaza yuko birenze ubwenge bw'abana b'abantu we arazi inzira azoyicishamo kugira ngo bigushikire. Kuko yagushizeho kugira ngo umurepresente. Iyo ni fase ya mbere. Okay? Iyo ni rugo. Tuingia kusimba sasa. Sivyo? Tunaingia kusimba. N'umuntu yarungitswe rero mu kindi gihugu kugira ngo aje kurepresenta igihugu ciwe. Ntapfa gukora ibintu uko yigombeye. Ntapfa kuvuga ivyo ari vyo vyose. Naho yoba ariko aravuga ibintu vyo, ntapfa kubivuga uko ariko kose. Ntapfa kuja ahariho hose. Ntapfa gukwegana n'uwari we wese. Siko? Kubera yuko ivyo akora uko abayeho biraza kugaragaza igicapo cyaho yavuye. Mu bindi bivugo, ivyo akora, ivyo avuga, uburyo abayeho bikwiye kuba ari uburyo buhuye n'amategeko y'iwabo. Imana dufashe cyane. Amen. Kuko ari muri ico gihugu kugira ngo ashobore kurepresenta, ashobore guserukira igihugu ciwe, niyiserukira. Ariko ikibazo ni ikihe? Nuko hagezaho umuntu ashaka kwiserukira wenyene, ashaka independence, ashaka gukora ibintu uko avyigombeye. Imana dufashe cyane. Uko gushaka kubaho nkuko wowe ugomba. Biraryoshe kuko amameni yabaye menshi iyo turiko turavuga ni Imana yamaze gutegura vyose ukeneye kuko uri umurepresentaye wayo. Ariko amameni yabaye make ya igihe tuvuga ati na wowe ntukwiye kubaho uko ugomba. Amameni acacika make ya kubera iki kuko umuntu ashaka independence. Ebana nkora ibintu uko ndavyumva, mbeho nkuko nshaka, ngendera aho nshaka, nambara uko nshaka, bingine bote ni vie privée yangu. Nagira mvuge kakaririmbo k'abanyabuyenzi ngo wape vidongi vyao. Imana dufashe cyane. Ariko reka ndakubwire, igihe cyose umuntu yahisemo independence adashaka kubaho icyo arico n'icyo yagenewe, hari ingaruka ufata umuntu atakaza imigenderanire hagati yiwe n'Imana. Niba ushaka kubaho uko ugomba mu igihugu cyawe cyakurungitsemo, wenda ivuga imigenderanire hagati yawe n'igihugu cyawe iratosekara. Sasa c'est automatique. Umuntu yisanga yacitse umuja. Umuntu yisanga ari esclave wa coutume w'imigenzo yaho ari. Umuntu agatangura kubaho bihwanye n'ahari alors que ntiyari censé kubaho bihwanye n'ahari. Yari kubaho ahari ubuzima bw'iwabo. Umuntu akisanga yafashwe mpiri, asigaye ari umuja. Reka ndakubwire, ibi nivyo vyatumye umuntu yisanga ari umuja wa Satani, akisanga ari umuja w'icyaha, akisanga ari umuja w'isi. Imana dufashe cyane. Umuntu atangura kubaho
aganzwa n'ivyo yari sanse kuganza. Imana dufashe cyane. Amen. Ivyo wari uri sanse kuganza nivyo bitangura kugira gute? Kuganza ubuzima bwawe. Hari ibintu bitatu, ibi bintu n'amandavyumvira ko cyane. Yohana yandikira ishengero mu cyete cya kabiri umurongo igice cya mbere igice cya mbere umurongo wa 15 n'uwa 16 avuga ati ngo ntimukunde isi, ntimugakunde isi, kuko gukunda isi bitera kwanga Imana. Aravuga byinshi kuri iyo si, akavuga ati ngo isi irashirana n'ivyayo. Ikiringo cyacu cyo kuba ngaha mu isi kirafise aho kizogarukira. Okay? Ariko avuga ibintu bitatu biri mu isi. Avuga ngo mu isi harimo ivyifuzo vy'umubiri. Iyo umuntu ashatse independence ku Mana, uyu muntu abayeho bivanye n'ivyifuzo vy'umubiri. Ikintu cyose umubiri wanje ushaka ndakiuha, ndawugiha. Salomo mu gitabo cya Ecclesiastes, igitabo cy'umusiguzi, aravuga ngo vyose nubusa gusa ni nko guhahamira umuyaga. Iyo ubayeho ubeshejwe n'ivyifuzo vy'umubiri, umenye yuko uri kuriruka inyuma y'umuyaga. Icya kabiri avuga ngo mu isi harimo ivyifuzo vy'amaso. Abantu babayeho, reka ndakubwire, niko tubayeho. Tubayeho par la publicité. Uno munsi abantu bariko baragerageza kudevelopa uburyo bwo kudandaza amaproduit yabo. Rero bumwe mu buryo bwo kudandaza amaproduit, apana produit zo mu mutwe, ivyo abantu bakora ni publicité. Siko. Rero kubera publicité uno munsi abantu bariko baragura ibintu badakeneye. Imana dufashe cyane. Kubera iki? Kuko publicité igupresenta ikintu gitusha amaso yawe. Kimaze gukwega amaso yawe, ukuva yuko nawe ukwiye kukigura gute? Kukigura tu. Imana dufashe cyane. Ariko naratangaye ukungene muri iki gihe tugezemo ibintu biriko birahinduka vyihuta. Ibintu biriko birihuta guhinduka kubera iki? Kubera yuko uno musugura iyi telefone ebana ukayisherisa. Nyuma y'igihe runaka ya telefone ukabonye ngo ntacikimaze kuko hasohotse shasha. Iyo shasha bariko barakubwira ibintu birimo ukavuga ati bandugu ndakeneye niyi nayo. Waramaze gutanga amatelefone sinza ngahe n'izindi warabuza bo uziha urazibitse mu nzu. Ariko uracyashaka iyindi. Kubera iki? Kuko bakubwiye bakweretse ngo telefone nshasha igize gute? Icoma ayo mafaranga tukayaronka mu ishengero ntababesha. Sindiko ndafugira abantu bagurisha amatelefone. Ariko s'il vous plaît, publicité iratwisha, ibintu bikwega amaso yacu. Ejo bundi madame yaje azanye amavuta y'umwana, yabonye uwundi mwana w'umukuzine basize ayo mavuta. Ati wow, amavuta meza kweli. Wayaguze he? Mu isoko. Ne, madame uwo mpaka ari hepfo kwijabe azana amavuta. Batangura kuyakomanta ko muhira. Ngo ntubona no ku mafoto yayo hacapwe ko abameti. N'amavuta y'abameti. Ni sawa? Bamusize ubwa mbere, ubwa kabiri sinzi kangahe, umwana atangiye kuzana ibiheri umubiri wose. Niye bana aya mavuta tuyareke. Okay, ayo mavuta barayaretse, batangiye gusiga umwana yandi y'inka yo mu batike. Ngo yanga urabona ukungene asubiye kandi kumera neza. Nti sawa, yandi mo yashize he? Bakuru biwe bariko barayisiga. Gute bakuru biwe bariko barayisiga atakibazo bafise, uyu muto akagira ikibazo. Ntangura kwiyumvira nti mbega abantu bose bariko barayagura aya mavuta hariya mu isoko ya Jabe n'abametisi. Reka ndakubwire, uja mu isoko ya Jabe ukabona ko gacupa gacafye ku mwana w'umumeti, bafati umwana wanje shaka yuko asa nk'uyu. Umviza, ntuguza amavuta uguza uwo mwana. Bagupresence umwana
uguze uwo mwana ugiye gusiga ayo mavuta umwana wawe wazanye ibiheri, umusiza y'inka umwana wawe wasubiye kandi kumera neza. Uko niko isi itwereka ibintu tudakeneye ariko bifrapa regare yacu, tugaca tubihurumbira, hanyuma tubironse nyuma y'igihe gito tukumva biraharurutswe. Kubera iki? Kubera ko haje ibindi bishasha. Nabwiye abantu, mbwira madame nimba ari ikintu kimwe kintangaza n'abadamu, bon, ndakunda imishatsi. Hama madamu wanje amubwira ati shaka yuko ugira imishatsi ugire neza. Madamu akavuga ati sawa. Rimwe akagenda agakubitamo ikigudi agasokoza, ewana nkaza amina, no mu mutima ukuva byari. Nyuma y'iminsi mikeya umva aho chaque samedi ewana nkwiye kuja koga sokoze, okay. Hanyuma nyuma y'igihe urazi ngo sinkwiye kuzokoma ngira gutya, reka nshiremo amameshi, okay. Genda ushiremo amameshi, anapiga pale meshi. Hari umuntu umwe niwe nigeze kubona umwe gusa yarengeje amezi 6 afise meshi, kugeza igihe imishatsi yageraga ngaha afutse gutya. Abandi bose yinanase na mezi 2, siko badamu? Yinanase na mezi 2, mwezi mmoja na nusu anatoa, anarudia anatengeneza nywele, agasubira kandi meshi. Nyuma y'igihe runaka ngo bana ngo imishatsi jawe irandambiye ngo jonge kuyogosha. Abo nyuma yo konona amafaranga yose wononye ugiye no kuyogosha, njo bitugani sasa. Ndiko ndavuga kogosha, kumwesha. Ni comment ça se fait yuko urisha dépenser à la fin ngo birandushije nenda kunyoa? Mwakwimereye nkatwe basi. Otangara bakabura uwariwe. Icya gatatu nico bita Yohana yacise ubwibone bw'ubuzima. Reka ndakubwire, isi iradupropoza ibintu, ikatwereka ibintu bituma umuntu yibaza yuko abifise ari byo bimuha agaciro. Hari ibintu bihari abantu bose bazi mu mitwe yabo yuko iki kintu kuko nakagifise niyo mpamvu afise agaciro. Kuba ntagifise nta gaciro kana kamfise. Reka ndakubwire, nukwibesha. En fait, namaze kuvuga kuvyerekeye telefone. Siko uravati ndakeneye guhembwa umuriyoni ukazowuronka. Umaze kuhembwa 3 wati ngo wapana vraiment. Kazi nafanyaga ni mingi bwana, umwe 2 million. 2 million bazigushireko, uzosubira kandi ubone yuko 2 million zitagukwiye. Uzoshaka 3. Reka ndakubwire, ugira inzu imwe ndayikeneye. Ugira inzu imwe uzobona yuko iyo nzu itaguhagije. Wati ndakeneye ni ya 2. Ugira imodoka iyi wati ngo hapana bana. Ngo bon hivi kameme napasha kushanje nitembereye mu iyi. Kubera iki? Kuko ibintu sivyo bihesha agaciro umuntu. Wibaza yuko ibintu ari byo biguhesha agaciro, uzokwama wiruka inyuma y'ibintu kandi ntabwo uzokumva uri satisfait. Imana dufashe cyane. Amen. Ibintu bituma abantu bagira orgueil, bagira ubwibone bw'ubuzima. Bumva yuko hari ico bari cyo kurusha abandi kubera ibintu. Ariko reka ndakubwire, ivyo ni ingaruka yuko umuntu atashatse kuba ico Imana yamugize cyo. Imana dufashe cyane. Amen. Ibi nivyo biduteje n'ingorane n'ibibazo. Ariko kandi muramenye yuko n'iherezo ry'umuntu, independence yiwe izohera ari uko umuntu apfuye nabi. Ariko ndashima Imana kuko urukundo rwayo rwatumye Imana itemera yuko ibintu biguma gutyo nyene. Ijambo ry'Imana ritubwira yuko Imana yaraje kutureconcilier, kutwiyuzuza nayo biciye muri Yesu Kristo. Yesu ashimwe cyane.
muri Yesu Kristo Imana yera yiyujuje n'abantu basa nabi b'abanyabyaha nkatwe. Ndashima Imana kuko yo itaducira urubanza, ariko yo iratwereka ingaruka zitari nziza zo guhitamwo kwacu kutari kwiza. Imana dufashe cyane. Amen. Imana ntigucira urubanza, ariko Imana ishaka yuko umenya yuko uguhitamwo kwawe kubi gufise ingaruka mbi mu buzima bwawe. Kandi reka ndakubwira, nawe igukunda udashoboye gusubira guhitamwo neza, yaba ati wagiye ndagukunda. Siko murayibuka ya ndirimbo yabahaga avuga wa mukobwa akamuvuga neza, ati ngo basi baramuntwaye kandi ngize gute ndamukunda. Uragiye uzobabara, uzobaho nabi kandi ndagukunda. Ntabwo ndiko ndagucira urubanza, ariko urukundo ndagukunda rwatumye ntegura uburyo jewe na wowe dusubira kuba reconcilier. Imigenderanire yatakaye igihe umuntu yashatse independence, jewe Imana ni jewe ngize pa ya mbere kugira ngo ndayikosore kuko ndagukunda. Ariko naho ndagukunda ntibizokubuza kubaho nabi kandi ndagukunda. Ntibizokubuza kubabara, ntibizokubuza kuzobaho ibihe bidashira uri mu mubabaro kandi ndagukunda. Mumaze kubona abakobwa yareshejwe n'umuhungu adafise ibiyaga ibi kayangana adafise vyinshi, ariko akanka uwo muhungu kuko yabonye hariya hirya hariho ufise quelque chose. Murababona? Hanyuma ashitse kuri wa wundi akazoregreta ubuzima bwiwe bwose. Mumaze kubabona abantu nkabo? Uriya wundi ati nari naragukunze sije no hahera. Imana dufashe cyane. Iyo wari guhitamwo jewe naho atabifatika vyinshi mfise, ariko nari ngufitiye urukundo. Wansi urukundo rwanje uhisemwo ufise ibifatika. Boka meme ntimuyuhende, hariho bafise ibifatika bafise n'urukundo. Vuga amen bakobwa. Nkuko hariho n'ababandi ataco bafise kandi bakazogutesha umutwe. Abo boro bafise akarimi keza. Imana dufashe cyane. Bene data, Imana yaradukunze. Mu rukundo rwayo Imana yaraje kwireconcilia natwe muri Yesu Kristo. Amen. Imana yaduhaye gusubira kunywana nayo muri Yesu Kristo. Imana yaratwiyujujanye. Ubiza ibi bica bingarukana rero aho twasomye muri Rome 8:29. Aho bati ngo abo yamenye kera yarabatoranirije gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo. Umviriza. Mu kutwireconcilia nayo, mu kudusubiza mu migenderanire nayo, Imana ifise objectif, Imana ifise intumbero yo kutuzana ahantu dusa na Yesu Kristo. Afata iki kintu mukimenye. Iyo turiko turavuga gusa na Yesu Kristo, hariho abantu bibaza yuko ari ibintu dukura hanze. Umviriza, nimba hari ikintu cya mbere nkunda gusoma Bibiliya, kwigisha, kubwira abantu icyo Imana ibavugako, ndabikunda cyane. Ariko reka ndakubwire, urashobora kuzo kwiga di janvier au décembre, ariko ntimuze mubure kuza kwiga, ukazokwiga 2016 2017 2019 sinzi kugeza ryari, ariko ntibizane impinduka mu buzima bwawe. Kuko ivyo ndiko ndaguha sivyo bizana impinduka mu buzima bwawe nimba bitariko birakabura ikiri muri wowe. Umviriza,
ugusa na Kristo kuri muri twebwe, si ikintu turonka kivuye hanze, twaragihawe igihe twabaye reconcilié n'Imana, twaravyawe n'Imana. Imana yaraduhaye ubuzima bwayo. Rero Imana iri kwirareklama paternité, biri muri twebwe. Wizeye Yesu Kristo, ugusa na Yesu, kamere y'Imana iri muri wewe, niri hanze yawe, iri muri wewe. Inyigisho, ubutumwa, indirimbo, amasengesho n'ibindi byose nivyo gukabura ico kintu kiri muri wewe, si ikintu turondera hanze, ni ikintu kiri muri twebwe. Imana yaramaze kuinvestisa, yaramaze guteragira imbuto yayo muri twebwe. Imana yaramaze gushiramo ubuzima bwayo muri twebwe. Ubiriza, ivyo twatakaje muri Adamu wa mbere, muri Adamu wa nyuma twarabigarukaniwe. Iyo turiko turavuga gusa na Kristo, ijambo ry'Imana ririko riraduhamagarira kumenya yuko duhamagariwe guproduiza, kwama, kureka ico kintu kiri muri twebwe kigaragare hanze. Niyo mpamvu Paulo avuga ati ngo ubuzima bwanyu ni cete kigaragarira abantu bose. Yesu ashimwe cyane. Si ikintu turonka umunsi ku wundi, ni ikintu kiri muri twebwe kigaburirwa kikagenda gikura kugeza igihe cyama ivyamwa abantu bakabenefisya kuri ubwo buzima Imana yashize muri twebwe. Yesu ashimwe cyane. Ukubaha Imana kuri muri twebwe, ugukora ivyo Imana igomba kuri muri twebwe, ukwitandukanya n'isi kuri muri twebwe. N'ubundi twaramaze gutandukanywa n'isi. Ikibazo nuko dushaka kwiyatasha ku bintu gifatanye navyo. Imana dufashe cyane. Amen. Iki nico kintu Imana iritwararika, Imana iri kwirakora kugira ngo abantu b'Imana bashobore gutahura. Umviriza, twakijijwe kubw'ubuntu atari kubw'ibikorwa, ariko agakiza twaronse kubw'ubuntu katuzana gukora ibikorwa. Umviriza, ubuntu bwaduhaye agakiza, ako gakiza kaduha kuvuga oya kubidahimbara Imana vyose. Wigira umunyedini werekana yuko atakibukora, reka ndakubwire mu mutima wawe urazi neza yuko hari ahantu runaka uri fake. Okay? Ariko reka ndakubwire, agakiza karaproduce ubuzima muri twebwe, kuko n'ubuzima twakiriye. Ako gakiza muri wewe karashaka kukubwira ati tandukana n'aba bagenzi kuko bafise influence mbi kuri wewe. Ako gakiza karashaka kukubwira ati emera gutakaza uyu muntu, emera gutakaza ibi bintu, emera gutakaza aya avantage, kandi kakanagushoboza, kakaguha inkomezi ukabivamo. Imana dufashe cyane. Amen. Hari abantu biga bakiga bikanka yuko bamenya. Siko. Hari abantu bazi kwiga. Abana ku ishuri nk'ubu mu bihe by'ibibazo, hari abana bariko bariga ariko donc il s'est concentré ariko akaza gutaha ari abati kubera iki vyasubiye kunanira. Nize cyane akazinduka sinzi sangape agashira amazi, agashira ibirenge mu mazi, ariko bikanka tu. Bikanka. Sasa hari umupetu umwe abavyeyi be barungitse mu ishuri rya leta, umwana wa nyuma babatireka basi tumuhindurire, mumbabarire, hari igihe amashuri yacu y'ama privé ateze ibibazo, afeza passer abantu batari bakwiye kurengana. Murabizi ivyo? Agatanga ama diplome ku bantu batari qualifié. Ivyo murabizi? Okay, nico gusengera muri iki gihugu cyacu. Okay? Bamushira muri privé naho nyene abo wa nyuma. Bacha batiye bana reka tumujane tumushire mu ishuri ry'abafurero. Umwana bamujana mu ishuri ry'abafurero, umwana ariga, umunsi wo kuzana amanota azaru wa mbere. Abavyeyi barambaza ati vyagenze gute ubuhoho kuko ngo ubu wa mbere. Ndazi yuko mwese bababajije mu cyumva ati nuko yari yamaze kudubura kabiri, ariko arona abadubura gatatu ntibarengane. Siko
umwana wavuga ati reka sha ngishika kuri iryo shuri nagize gutya nkubise amaso mbona umunyeshuri babanje kumusaraba kuko yayobewe cyane ndavuga nti aba bantu ntibafyinatasha ninayoberwa bazombamba nanje nkuriye nshashira mu mwete wose wo kwiga kugira ngo rero nabaye uwa mbere. Uburiza Imana iri kwirakora kandi izokoresha situation zose kugira ngo Kristo agaragare mu buzima bwawe. Hari igizo kwemera yuko ubambwa kugira ngo bikunde uhinduke. Hariho igihe Imana ishobora gupermeta ugaca mu bibazo, ugaca mu madeception, ugaca mu bintu bigoye, ikemera yuko ubicamo, ariko kugira ngo ibone impinduka mu buzima bwawe. Imana dufashe cyane. Suko ibishaka kutubabaza, nuko hari igihe les leçons zitugora kuaprena vuba vuba, Imana igacikoresha iyindi metode. Ubiza hariho umuntu iyo yamaze kweshua ahagarara muri esheke yiwe akiga uburyo ashobora kutazosubira kugwa muri esheke. Ariko hariho umuntu yaguye muri esheke uno munsi ejo akazoyisubiramo rero Imana ikavuga ati ubu rero ngira permete consequences za esheke yawe kugira ngo zigire gute ziguhindure. Imana dufashe cyane. Amen. Hallelujah. Imana yashobora gukoresha consequences z'inyifato yacu itari nziza kugira ngo bikunde tugondozwe. Niyo mpamvu birivuga ngo vyose bikoraniriza hamwe kugira gute kutuzanira ivyiza. Reka ndababwiye narabonye abantu basenga. Umuntu agasenga asaba Imana kugira ngo ikore igikorwa cyayo mu buzima bwiwe. Afise umutwaro kuva ati Imana ndakeneye gusa na Kristo vy'ukuri. Mana ndakeneye yuko utunganya ubuzima bwanje. Uyu muntu ugasanga Imana iri kwiramuhezagira mu bundi buryo. Ariko ararondera ukunge n'ubuzima bwe buhinduka. Ariko ararondera ukunge n'ubuzima bwe busa na Kristo. Hanyuma ibindi navyo bikagenda bigenda neza. Ama business yiwe akagenda neza. Ku kazi bakamuha promotion. Abantu bakamushimira. Donc ibintu bikagenda neza kuri we. Reka ndakubwira hariho n'abandi basenga iryo sengesho nyene avec sincérité, ariko bakabandanya bakubitwa, bagakubitika mu buzima, bikanka ntibigende neza. Ariko uyu muntu ntibimuca intege kuko bati naho ibindi byose bitagenda neza, ikiri nyamukuru nuko Kristo agaragara mu buzima bwanje. Wa undi vyagenze neza nawe nyene ntibimusamaze bati egome ibi bintu ndabishimira Imana, ariko ndacakeneye kubona Kristo agaragara mu buzima bwanje. Rero narabonye n'abandi bantu basenga, agafata umwanya agasenga, asengera imitwaro itandukanye nk'uko tuvyemerewe. Urakeneye umugabo, très simple, piga magoti wambie Bwana nahitaji Bwana. Urakeneye umugore, kiri Imana. Urakeneye akazi, gira Imana, très simple, nta kibazo kirimo, ivyo yarabigwereye uburenganzira. Bati ni musabe. Okay? Yarabiduhereye yuki uburenganzira. Mu Rwanda nari ndi kubona umwene datumwe, uwo mwene datarambye ati ngwe Bwana, ngo jewe sinshaka gusaba Imana ico nshaka, ngo je nzoreka ivyo Imana ishaka bari byo binshikako, ngo rero jewe isengesho ryanje rizokwa imisi yose ati mwami ivyo ushaka bari byo bimbako. Okay, niyo migenderanire yawe n'Imana. Ariko Yesu ubwiwe ku Getsemani yavuze ati bishoboka iki gikombe kigira gute kindengana. Ibi nivyo jewe Yesu ngirize gute shaka, ariko nibibe uko jewe nshaka, bibe nkuko ushaka. Okay, kumenya imigenderanire hagati yawe n'Imana biraguha uburenganzira bwo kubwira Imana icyo wumva yuko ushaka cyose. Mais toutefois ufise ide muri wowe yuko icyo we ashaka nico ciza kirenze icyo wowe ushaka. Siko jise kugira mu mutwe yuko Bwana jewe ndashaka ibi, ariko icyo washaka nico ciza kurusha icyo jewe shaka. Okay, sasa biri simple, gira Imana icyo ukeneye cyose. Nabonye abantu bariko barabwira Imana ivyo bakeneye, banabidondagura. Muri iki gihe cyacu barakubwira ati genda wandike list,
ngo urashaka inzu genda unayichape tugacha tuja kwa papa Santa mba papa Santa nyumba yangu iko hivi na hivi na hivi na ukatangura papa Santa anakula zake kwanza za kuchapa sivyo na ukagenda ukafata Imana dore yanzu niyi ugatangura kuise ubiza bikore nta kibazo ariko rero nabonye ababikora Imana hakibishura muri uwo mwanya igatangura gukora igikorwa cyayo mu buzima bwabo kubera iki kuko nabonye ari igihe dusaba ibintu turi dependa kuri byo tudasaba ibintu turi dependa ku Mana ndababwiye jewe ibintu mfise mu mutwe ngaho kubera ko Imana itarabishitsa ubunyene kandi ndabifise ubibaza ko nta kwizera mfise ndagufise bien ariko reka ndakubwira ikintu kimwe hari igihe tunazana imitwaro imbere y'Imana turi dependa kuri iyo mitwaro imitima yacu ibohewe kuri iyo mitwaro itabohewe ku Mana suko Imana idashoboye kwishura ariko nuko Imana ishaka kwanza gukura umutima wawe ku bintu iwushire kuri yo hama wumva yuko ivyo bintu bihari bidahari urahagijwe hama Imana ibiguhaye uzosanga impamvu yawe yo kubaho niyo iri kwirakoresha ivyo bintu ibintu ntibiriko birakugira gute ntibiriko biragukoresha Imana dufashe cyane amen Imana irashaka yuko dusa na Kristo Imana irashaka yuko duhinduka Imana irashaka yuko dukura Imana irashaka yuko tugera mu bigero Paulo yandikisha ngavuga ati ndashaka yuko mukura mugere mu rugero rwa Kristo mugere mu rugero rwa Kristo kubera iki Imana igarukana Kristo nuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo Kristo niwe shusho y'Imana itaboneka mwene data umuntu yaremwe avuye mu Mana ari sanse kurepresenta Imana mwisi Imana itaboneka ivyo bintu umuntu yabitakaje igihe Imana yatureconcilia nayo irashaka yuko Kristo aba forme muri twebwe kuko Kristo c'est l'image de Dieu invisible Imana igaragare kandi dusubire kurepresenta Imana hano mwisi nkuko nous étions censés kubikora à l'origine Imana dufashe cyane amen tutemeye yuko Imana ikora ico gikorwa muri twebwe tuzobandanya dustragolinga tuzobandanya turwana tuzobandanya twicira inzira ariko reka ndakubwire ntabwo tuzokwigera duhazwa mu buzima bwacu kuko atakindi kintu gishobora kuduhaza tudashoboye kumenya abo turibo n'impamvu turiho nuko Imana igaragara hano mu isi rero igihe Imana yabwiye igihe muri Psalm 82:6 Imana ati muri Imana uri kurayisoma muri context yayo nico yari kwiravuga ati nshaka yuko muetablisa justice nshaka yuko muroranye ibintu nshaka yuko ibintu byose bigenda neza ku bwanyu kuko ni je Imana ndabwiye ngo muri Imana ni je Imana ndabwiye ko muri uruvyaro rwisumba vyose nico Imana ishaka yuko ivyigomba bikoreka biciye muri twebwe mbega biroroshe no impinduka yose ntiyoroshe impinduka yose iratudestabiliza kuko idukura mu bintu twari tumenyereye kandi reka ndakubwira rero abantu batinya impinduka kuko batazi uko ejo bizoba bimeze ati bana ibikazima naho bitansatisfeza neza ariko ndabimenyereye ndazi kungene cenga reka ndakubwira impinduka Imana ishaka kuzana mu buzima bwawe iragarantisa kubaho neza kwawe amen iragarantisa kubaho neza kwawe iyo abantu batazi ivyiza biri mu mpinduka iri kwiraza cyangwa iyo abantu batabona ingaruka mbi ziri mu byo bariko barabamo abantu barabaretisa mu mpinduka igirize ariko reka ndakubwire turashaka kugirira Imana confiance twavuye muri yo origine yacu source y'ubuzima bwacu nous sommes de sa race turi ubwoko bwayo twakomotse kuri yo irazi bidukwiriye irazi ibyo dukeneye tuyemerere ikora igikorwa nitwayemerera ngo ikora igikorwa cyayo ndababwiye nti ubuzima bwacu burahinduka maturité yose ugukura kose umviriza
mujya mwicara mukavuga tukiri abana byari bimeze gutya, tukiri abana twese turakeneye kuba ba bana twari turi bo kera. Sinaruhaga nk'uko nduha uno munsi, sinagiraga ibintu, turaryohererwa ubwana. Ariko reka ndakubwire, iyo ukuze bizana responsabilité, bizana ibindi bintu bitandukanye ujejwe ukwiye gukora. Okay? Kandi iyo ukuze bikagushira mu ma responsabilité, biranazana navyo nyene ayandi ma avantage. Hariho ivyiza runaka bikuzako kubera yuko wagize gute, wakuze ukaba responsable. Reka ndakubwire, umwana naho yoba ari enfant chéri w'umuvyeyi wiwe, nta muvyeyi ashobora kwemera yuko umwana wiwe akiri mutoya ajera ubutunzi bw'umuryango. Uwo mwana akwiye kugera mu bigero runaka. Umengo mu Burundi itegeko ni imyaka 18, ariko kandi n'umuvyeyi ntapfa guha responsabilité umwana gutyo. Umuvyeyi ashaka kwanza no kuraba nimba uwo mwana ari responsable. Siko nimba uyu mwana azokora ibintu uko jewe ngize gute ndabikora. Reka ndakubwire, ubwo nibwo rugezo Imana idushakako, urugezo rwa Kristo. Hama Imana igenda irekura ama responsabilité runaka ku buzima bwacu. Imana ikagenda izana n'ama avantage ajanye nayo ma responsabilité mu buzima bwacu. Yesu ashimwe cyane. Amen. Impamvu Imana ikwitwararitse, impamvu Imana itazokwigera ikwibagira, impamvu Imana idashobora kuzokwigera igushira ku ruhande. Reka ndakubwire, abantu barashaka kugushira ku ruhande, Imana ntizokwigera igushira ku ruhande. Reka ndakubwire, na wa wundi mubi abantu bose baharira ivomo, Imana yoyo yamimwegereye, iri hafi yiwe mpaka umunsi kazocika. Kubera iki? Kuko yavuye muri yo kandi irazi impamvu yamushizeho, nukuvuga ngo ayiserukire. Warahamagawe kuyiserukira, narahamagawe kuyiserukira. Twese turahamagawe guserukira Imana. Niyo mpamvu atanumwe Imana ishobora kwirengagiza. Yesu ashimwe cyane. Nayo mpamvu n'Imana itegura ivyo umuntu wese akeneye we ku giti cye. Wewe ku giti cyawe. N'impamvu turwanira ibintu, n'impamvu umengo hariho ama competition mu isi, competition mu bantu, nuko abantu batazi yuko ni jewe n'Imana. Ndi hano guserukira Imana, uwundi ari hariya guserukira Imana. Ivyo ashitseko Imana ishimwe, ivyo Imana izonshikanako Imana ishimwe, kuko ni jewe n'Imana ndumuserukizi wayo hano mu isi. Ivyo naka yaronse jewe ntararonka, ico nzi nuko hari ivy'iwanje binkwiye jewe. Naka ntashobora kurya ivyawe nkuko wowe udashobora kurya ivya naka. Ni wewe n'Imana wavuye muri yo yagushizeho kugira ngo uyiserukire wewe. Ariko irashaka yuko ushika mu rugezo Kristo akaba forme mu buzima bwawe. Amen. Mwashaka kunyemerera duhaguruke dusenge. Shaka yuko dusenga, nasavye duhaguruke. Umviriza, bihagaze mu kumenya aho wavuye n'impamvu uriho. Guha agaciro aho wavuye n'impamvu uriho nivyo biduza isengesho muri wewe. Ofata rige twigisha abantu gusenga tukababwira ivyo basaba, ariko reka ndakubwire, nimbuzi aho wavuye ukabuzi n'impamvu waje, ivyo vyonyene birashobora gutuma isengesho ryawe riduga. Niyo mpamvu nshaka yuko mu gusenga just urabe ahuri, vati mbega ndiho kubw'impamvu nari nkwiye kuberaho. Ivyo juste bigoye gusenga. Yesu ashimwe.
hanyuma wowe uraza kumenya uburyo wisengera, uraza kumenya uburyo uformira amajambo yawe. Ariko mu guformira amajambo yawe uhagarare kuri iki kintu: mbega ubayeho kubw'impamvu wari ukwiye kuberaho? Mbega ubayeho urepresenta Imana, cyangwa ubayeho ushaka kwisatisfeza wewe, gukora ibintu uko wowe ubyumva? Mwene data, iki ni ikintu gishobora guhindura ubuzima bwacu bwose. Iki ni ikintu gishobora guhindura igihugu cyacu. Iki ni ikintu gishobora guhindura isi, igihe abana b'Imana tuzohagarara kucyo turico no kucyo twahamagariwe kubacu, kurepresenta Imana mu isi. Tuzokoma twifuza guhinduka, kandi n'Imana izokoma ikora igikorwa cyayo cyo kuduhindura umunsi ku wundi, ariko icyifuzo cyacu kizokoma gituma tugaragaza itandukaniro hagati yacu n'abandi bantu, nimba twumva yuko dukwiye kubaho ubuzima twahamagariwe kubaho. Haleluya. Urashobora gutangura kwisengera, urashobora gutangura kubwira Imana, ariko kandi nushobora kuba ari ngaha, ukaba uri ngaha, ukaba uzi yuko utarakira urukundo rw'Imana mu buzima bwawe, ndaguhaye kazi, ntucikwe n'aka karyo. Mwene data, urukundo rw'Imana urashaka kurwakira. Ntureke kugira ngo usibise konsekanse yo kuba utigeze wemera urukundo Imana yagukunze. Haleluya. Haleluya. Urashaka kuduza ijwi ryawe, isengere mwene data, isengere. Na wowe ukaba uri ngaha wumva yuko uno munsi ushaka kwakira urwo rukundo rw'Imana, uno munsi ushaka kwakira Yesu mu buzima bwawe. Aho uri urashaka gutera intambwe, wegere hano imbere tugufashe gusenga. Ariko ndashaka kumva umuntu wese avuga ati: Mana, reka impamvu yanje yo kubaho aba ari yiganza ubuzima bwanjye. Ndakwemerera ukora igikorwa cyawe mu buzima bwanjye. Haleluya. Rebo sente kele abashata. Rebo santo koro yobo shete kele. Rebo ko sente kele ababa. Esukunu Mwami, kenshi ivyo dushira imbere ari ivyo dushaka twebwe. Ukuntu kenshi Mwami tuganzwa n'ivyo imibiri yacu ishaka, ivyo amaso yacu atwereka, ivyo isi dupropose. Mugasanga turatakaje intumbero y'ubuzima, tubayeho nk'uko isi ishaka yuko tubaho. Ni nayo mpamvu iyo bitagenze nk'uko twabishakaga, Mwami, abantu babaho mu stress, abantu babaho bahagaritse imitima, abantu babaho atakaruhuko, atamuneze. Bigasaba yuko abantu birukira ibintu kugira ngo barabe yuko vyozana, vyo hazi iyo nyota bafise mu mitima, kandi bidakunda. Mwami, ndasengeye ishengero, ndasengeye ubwoko bwawe, ndasengeye abana bawe Mwami, nisengera jewe ubwanje. Mwami, uzane Mwami inyota kumva yuko Mwami turiho atari ku bwacu, turiho ku bwawe. Ijambo ryawe riratubwira neza Mwami yuko mu kutwirekonsilia Mwami watuguza agaciro kugira ngo ntitubeho tukinezereza, tukirondera inyungu zacu, ariko turondera inyungu zawe. Ariko kandi ndagushima yuko waramaze gutegura ivyiza dukeneye vyose, waramaze gutegura ivyiza dukeneye vyose. Niyo mpamvu duhamagarira gusa Mwami guhitamo kukwemerera yuko ugaragara biciye mu buzima bwacu. Girira neza Mwami ubu bwoko bwawe, gira neza uno mushinga ntahe, gira neza uno mufasoni, gira neza uno musore, gira neza ino nkumi, girira neza Mwami bano bana, girira neza
ishengero ryawe mwami mu byo dukeneye byose waramaze gupuvoya niyo mpamvu utanabishyira imbere mu byo dukeneye kuko wavuze ati byose urabiduha mwami kuko unaduha ibirenze ibyo dusaba ariko ndasenze kugira ngo ukore ku buzima bwacu mwami ugirire neza abana bawe mwami iyi ndwi ya nyuma yo guheraheza mwami kino kiringo twari turi hano cy'iminsi 40 ndasenze kugira ngo imitima yacu iduge iguhanga amaso wewe muri iki kiringo cya nyuma cy'uyu mwaka uku kwezi kwa 12 mwami ndasenze kugira ngo tubone wewe kurusha ibindi bintu byose ugirire neza abana bawe babone ukugira neza kwawe mu buryo bwose mu izina ryawe gera umwami Yesu turaseze dushima amen haleluya haleluya